bwa mbere ho twebwe nk'abakozi ntituramumenyera nituko ati ameze kuko ego refansi zo commentaire nizo kandi mwange nuko ibiri nyuma y'urupango atavyo muzi ansanga ho nicaye kuko singuna singo mbisa nicare ufise amafaranga ni hariya mini ko maskini je ufise amafaranga gira kuko ntungaburira wewe ntumpemba sibyo uwacu musumbya kajwe mwana wati nawe umviriza ntare umuntu wese ngakwise bafise caroto umuntu yigo afise amafaranga afise iki nibiramuraba kuko ntangaburira je kandi amafaranga yewe je ntayo mbona kuko singi wiwe ntamuza ngurira na kimangurira nta kuntu yasanga mu biro hano nishe ngura singo haguruka mbisa iyo ni nde we rero ushatse kuvuga yuko bosi kuba yakuzanye kukwicarika ngaha anye nawe nyene afise ahantu biza bihuriye n'ivyo vya agajwi gatoyi hari n'abandi bafise ijwi riri hejuru kandi muri iryo jwi riri hejuru ntibice bivuga ngo kubera umuntu yadugije ijwi ngo ni gitandero cango kubera umuntu ngo yagabanyuye ijwi ngafise indero hari ukuntu abantu baraba indero y'umuntu nyimba yakoranye n'ujya muntu ikiganiro akamukura impuzu kubera ko ujya muntu wewe yemera bakamukura impuzu mu kiganiro ariko je ngerageje kuraba je ndabona nice mengana nta makosa maremare afise amakosa ntare niyo nyene kuvuga ni wawe nkuko wawe urukubita abantu sikuvuga abantu uriko rabakubita ngo baburi inguvu zo gukubita nawe amakosa afise nurashigikira kuko je ndiko ndamuhanura abwo ico no vuga ko yogendera ko nk'umuntu kana ivugira imbere ya kamera kuko kenshi tubivugira inbox si vyiza neza na neza ko wewe umwe vitari hajye cyangwa umuntu ari gukoresha ikiganiro ugacuvuga cyane ugaca wikubita mu kibuno kwaza ari ukuntu abakobwa barabagira iki Nice anafanya hicho kitu. Hakuna kugikora hicho kintu. Ngo excuse me. Je, igitsina gore. Excuse me. Bakoze yagichimeze. Bakoze yagishimeze. Situation. Nice. Mwana bigira misi yose. No, ya si misi yose. None wanyo ikibasa. None arurumogi kwega ni bari kwega. None nice kama uko na ba ex bengi aizo ubu ex bwa cyangwa ishavu ya unzo urisha muri inyishu media cyangwa ku makamera si inyishu media gusa ibiganiro arayikuriye kubikora hose mu bimenyesha makuru byo mu Burundi ariko si byiza yuko nka wewe uce wifata nk'umuntu andiko nabivuga kwa makomantere Jesse bavuga ko ari abantu basanga inbox ariko ndiko ndavuga amakomantere tubona kuri YouTube y'abantu kandi bagiye bandika amakomantere s'il vous plaît kandi ukabona umuntu je ngoma ndabivuga ukabona umuntu yataye umwanya wiwe 5 secondes 1 minute 2 minutes ariko arandika amakomantere avuga ati kana kusigaye gukora neza kana kawe yayifate neza vraiment nice rero ico kiganiro ivyo biganiro bitatu muri no misi nyene umuhingo amakomantere nguvuga rero ndiko ndavuga ati iganyifato yiwe agerageza hindure kandi wigeze kutubwira ko ufise umushere yari haze Mwenye mtafuta nice ari ngamwe Burundi ariko arababesha Lisali bakunzi ba inyishu media meze fresh muri okay je meze neza cyane ni jewe ntale Jesus Carmelo imbere ya kamera nyuma ya kamera ni wandi musanzwe mumenyereye Benisha so uno munsi ndabafitiye ibintu bishasha murazi yuko sinayimerutse kwicirana na boss wacu CEO Xlay Bam hamwe na numukozi asanzwe akoresha nice uno munsi nashimye kubazana ngaha anye ndavuga je nta kuntu byo kwama bimeze unye have nzane kamera Beni yase kamera kugira ngo dushobore kuyaga kuko bosi wacu yavuze ati je ndafise ikintu shaka kubarira umukozi wiwanje kandi nakimubarire imbere ya kamera nkuko abakunzi bacu bakunze kutuvugisha abakunzi banyishu media ari gihe baca inbox bakavuga ati umuntu mubona vyogenda gute ariko no munsi bosi wacu yavuze ati jewe have ndabivuge imbere ya kamera bosi wanje meze neza meze neza cyane kabisa turashima iteka kuko hajya mu buzima ubonye gusuvyutse neza bisa yuko kugira iki ushima okay yenda shima nkabashima ndakubona na wewe kandi nkabashima ndamubonye ndi avuye kwishuri mu kanya nice so nice dawe nyene turi kumwe nice meze neza uvuze ubushatse kuvuga go sore fancy meze neza abantu bo bigitsina gore hari gihe bakoresha utuntu tutujambo yako kajambo ragura gukoresha igitsina gore nk'iyo igitsina gore bakibajije umeze neza kikavuga ngo biba bishatse gusigura oya ariko nani ntarewe nuko kwicomplica kazima wantabwo ati uko nahise vuze abayemeye sivyo ntago basi ni wantaho ni wantaho ubu ndagutahuye ubu nyene kubera untahuje nibavuze uravuga ca numva ko
umeze neza so ndikumere narasi ngaha anye nasi nguvuye ku ishure boss nikavuze usanzwe uri umunyeshure birazwi ko ari umunyeshuri we mureki we ngari birazwi nawe urabizi sinobibaza kandi kenshi nawe nyene barabyivugira bashika ngasa 8 aya abakunzi ba INYISHU media baba bashaka kumenya nibabimenye rero ko nasi ni umunyeshuri okay ngigwe ko ndamubaza wiga mu wakangahe uyo ni private yanje mu wicenda atabwo beshi burimo mu wicenda we nikwambie defense Kauze ndamukunda vraiment mwana dukorana hano Kauze niyo yatubwiye kuze n'umushakashatsi kuze niyo yatubwiye ati naho wigiye ari umusozo kuvumbura muri vumbu waje meche namubwiye ati kuze nta byazi nawe nta byuzi nawe nuvuze ngaga mu cenda siyanse zimene na siyanse technology ravyi ikintu ndabwira ikintu naje ati sinobivuga imbere ya kamera kubera iki nushaka ko nduhira nushaka kugirene ibyo ncamo sivuga ati ngurandiye amafaranga cyo baca nigwa ati ni private yanjye umugabo amenye ko ari umunyeshuri kubera kira muntu wese arazi ko uri umunyeshuri sinasi uko ndi umunyeshuri none wiga mu kangahe ishure ni private kuko ubushaka ko asange inbox bose nasi shaka ndakurihire amace ndamugira ishuri bisigura naye siga mu mashure ya prive uvuga ati shaka ndakurihire mine bariki asange inbox bavana basi tuje bakozi ba INYISHU media murumva ndi kumena nice ngaha anye ngavuye ku ishure sciences zimene sciences technology entrepreneuria nivyo vyigwa yiga abakunzi ba INYISHU media nivyo vyigwa yiga cyane ariko nitwo muca intege no kumushigikira kuko amashuri ntigera hera nubwo uri umutamakazi nubwo uri umusaza baguma biga nisi nishuri so rero je ndikomera boss wanje ngaha anye yavuze ati tijewe nice niyaza ngaho ce watsa kamera utwicarika ahantu tubashe kuyaga boss wowe wari umufitiye gishasha ikihe nice ngo nice kuko sinkunda kuboneka muri indwi uno musi ni Monday bisaba yuko ko bwasinguma participa cyane mu bikorwa uno musi naje kumurondera mutama wanje ku kibazo tugize iki maze imisi ndiko ndabona kandi niwe yabitumye ibishika ivyo bintu ego hama rero icyatumye nasi genda murondera sikindi nuko ibiganiro vyiwe ngo ndabikurikirana naho sinkura gushika kuri nani renyo manager yo wakoresha renyo ariko nashime ndabimushire nawe nyenda bimubwire ku mugaragaro kuko kesha ndamubwira ati rero buri munsi twatugira renyo kandi iyo renyo no kugira iki nitobe dutakaza inzira nudukoresha ubutandero nare turazi nare kera yari umuntu agwana nare INYISHU media yaramuhinduye kandi bari mu INYISHU nyene ayararonse INYISHU ikibazo kiciwe cyaragiye cyaraheze naho rimwe na rimwe bigashikaga kubitana sico kimwe n'ubwa mbere bakoze ba INYISHU media bariko barabibona kandi bigeze byo byose ni ibintu twaciyemwe Imana ishimwe uno musi rero nice akaba afise akageso kandi akageso niko twama tumubwira imisi yose ako kageso sisi akandi je ndabifata kwa rumengo aribona ukuntu ni gitandero uko nabivuga reka nabivugire ngaye muri INYISHU media byumva rero siko tumeze cyangwa siko vyanditswe cyangwa siko tuzokwama tumeze INYISHU media arabavyeyi badukurikirana arabavyeyi bavuga ati INYISHU media umwana wanje ni yaza amashuri akabura akazi kare nofuma ndamushira muri INYISHU media ariko bakabona abantu abakozi ba INYISHU media benshi muri ambwe n'umubosi wawe najerekanishiremwo two turitwara ukuntu cyangwa turatitura imico y'ikirundi aho nyene si byiza gututira imico y'ikirundi sikuvuga ngo nibaka ugenda uhena cyane nibindi amajambo yo nyene inyifato yawe yo nyene iciereka neza ko we uri gitandero wamaze kuba igitandero ubu uriko agira iki uratitura imico y'ikirundi voilà ariko umuvuga akajambo ngo ni gitandero hari bitandero byinshi tuzi hari byinshi abantu bakora bakavuga umuntu ntandera afise wewe kugira umwiti iryo zina kari gitandero wafatiye kuri ibihe bintu akora ubigaragaza neza ko nice ari gitandero bo bivuze ati ngo ni gitandero mu bana bamaze gushamo ni kintu kininiya nagiye umwanya muniniya mugara avuze ati ni umutandero basi uba umuntu mwiza ariko akabagize iki ariko araca mu nzira itariyo ariko aratindero ariko arayita kabisa nukuvuga rero mu gihe ibiganiro byinshi muri ivyo akora ibiganiro nofata baseka ndabiga nk'ama % nk'ibice 80 kwijana ibiganiro vya nice vyose ibari uko ngo excuse me what you say you know what ucutaragurika imbere y'umwemvite excuse me gurazi no umumenyesha makuru bisaba yuko kuburi pause just sinovuga ko mfise notion nini yo journalisme ariko turagerageza kugira iki guhanahana ivyumviro canke kuraba n'ibihugu byo byarateye imbere biciye mu bintu vya journalisme tukabona ukuntu ariko barakora kandi mu kumenyekanisha igihugu cyacu mu shusho nziza
si byo kwagara imbere ari ikiganiro mwakoranye niwo wakoresheje hamwe na Princia ukuntu nice ico kiganiro twakiposta inzu no munsi manager giposta inzu no munsi nabonye amakomatere menshi muri izo nice ari ikindi kiganiro nabonye ijya ejo yakoranye na ujya mu type ya aratakuvua ngo agomba kwambura ujya mu style yaramumanuye impuzu ngo turabiyoboka igugwa 500,000 nuburenganzira bwiye koza abasani barazi kuntu abasani benshi baba bameze baba ko yiproudinga niko bivuga bishiri hejuru rero nka wewe uri umwana w'umukobwa uri umurundi kazi w'indero ugaca usanga ngo nari yamaze kubwira ko yafise boka inzahabu ukabushaka nyene kugerageza urabe zahabu ko ari iyo si mico myiza vraiment bakoze banyishu media rero nawe nyene umwana mutoyi nawe nyene ugira ikintu abivuze ko nimba arafise akantu ko kwisigura nawe nyene yokavuga Jiji banzindira tiko Jesse ko atawa kwa mikosa banzindire ikosa nyabaki ngaho kuvuga sana wavuga kwitaraguritse kuvuga cyane taraguritse none kuvuga cyane n'amakosa sinzi wobaza ndabajije kuvuga cyane n'amakosa mboreka ndakubwire ico ijimbo icambere kwaza kubwiwanje ukuntu nka jeje kubwiwanje nfata ko ikintu je kubwiwanje mfata ikintu mu gihe ico kintu wacitwayemo nabi kirashobora kuvamwa amakosa ego no gufungura si cya ariko ari ukuntu ufungura ico kintu cyakibona ati kanaka ariko arafungura nabi gute rero kuvuga cyane si cyaha kandi si ubutandero ariko inyifato yo kuvuga cyane irashaka kuvamwo ku butandero uvuga ati wa muntu numuhimbira kazi wa muntu nandero afise gute rero urashaka kuvuga ati par exemple nuvuga ati excuse me bavuga ati excuse me ariko turi ngaho onye nico kimwe basi mubata urabara yatamari haje bajya batama batatu haje ugiye urabara ko barayaga buke buke urekana ko ari ku butandero uje waciye ko hajya namahoro batama ugaca bwandanya nindero umvise imvugo nakoresheje bajya batama bari hajya rero namahoro mtama mweza neza man imvugo rero abena gusigurire rero kuko ndumva ibi bintu biragiye biradutandukanije cyane nawe kubera umukozi wese arafise ukuntu avuga hari abantu bafise agajwi gatoyi hari nabandi bafise ijwi riri hejuru kandi muri iryo jwi riri hejuru ntibice bivuga ngo kubera umuntu yadugije ijwi ngo ni gitandero cyangwa kubera umuntu ngo yagabanyuye ijwi ngo afise indero hari ukuntu abantu baraba indero y'umuntu nyimba yakoranye n'ujya muntu ikiganiro akamukura impuzu kubera kujya muntu wewe yemera bakamukura impuzu mu kiganiro ariko je ngerageje kuraba je ndabona nice mengana nta makosa maremare afise amakosa ntare niyo nyene kuvuga ni wawe nkuko wawe urukubita abantu sikuvuga abantu uriko bakubita ngo baburi nguvu zo gukubita nawe amakosa afize nurashigikira kuko je ndiko ndamuhanura abwo ico novuga ko yogendera ko nk'umuntu kana ivugira imbere ya kamera kuko kenshi tubivugira inbox si vyiza neza na neza ko wewe umuvitari haje cyangwa umuntu ari gukoresha ikiganiro ugacuvuga cyane ugaca wikubita mu kibuno kwaza ari ukuntu abakobwa barabagira iki nice anafanya ico kitu akunda kugikora ico kintu ngo excuse me igitsina gore excuse me bakoze yagicimeze situation nice mwana bigira misi yose no ya si misi yose none wanyo ikibasi none ari urumogi kwega ni bari kwega none nice kama uko na ba ex bengi izo ex bwa cyangwa ishavu ya unzo urisha muri inyishu media cyangwa ku makamera si inyishu media gusa ibiganiro arayikuriye kubikora hose mu bimenyesha makuru byo mu Burundi ariko si byiza yuko nka wewe uce wifata nk'umuntu andi wona bivuga kwa makomantere Jesse bavuga ko ari abantu basanga inbox ariko ndiko ndavuga amakomantere tubona kuri YouTube y'abantu kandi bagira ngo bandika amakomantere s'il vous plaît kandi ukabona umuntu je ngo ndabivuga ukabona umuntu yataye umwanya wiwe 5 secondes 1 minute 2 minutes ariko arandika amakomantere avuga ati kana kusigaye kora neza kana kawe yayifate neza vraiment nice rero ico kiganiro ivyo biganiro bitatu muri no misi nyene umuyengo amakomantere nguvuga rero ndiko ndavuga ati iganye ifato yiwe agerageza hindure kandi wigeze kutubwira ko ufise umusheri yari haze
munyi ko mutafuta Nice ari nga mu Burundi ariko arababesha Nice muri agakanya afise mu diaspora Mana we Nice muri agakanya afise mu diaspora sinovuga ahari mugabo turazi neza ko Nice afise ende mu diaspora ubu ntare nakivugwa niba mugabo rero sinzi ko impamvu igiye kwikubita mu gisusu swate yo wakisute mu gisusu afise igisusu kininiya hari abantu bavuze ujya muri Rimwe Star Love yavuze ngo inyuma hagurisha imbere inyuma hagurisha imbere afise ibisusu kwiri mtoto naumbiga lakini Nice nk'impanuro vraiment ico kiganiro umusi uzokora ikiganiro manager wa INYISHU Media avyumve manager wa INYISHU Media avyumve umusi Nice azobona ikiganiro ca Nice ariko arikubita igisusu cyangwa avuga cyane gusumba invite ico kiganiro ciwe amahera ni amahera tuzomukata two tabivugira nga ifata rero nk'umurundi kazi kuko ingeso yawe biragoye kuguhindura rero kuguhindura natwebwe ndashaka kumenya Nice none wewe ihinduka shwana girana usare fans sebwa cyuko ngomba mvuga sana bintu biravana n'umuntu bikora avugana ndibaza si ibigani byose ubona ngo Nice na pound oya apana gutwenga Nice jewe uvuze ati jena warambona mu biganiro abantu benshi kuri YouTube bavuga ngo nandero mfise urumva ariko jena ni jena rabonye ikosa mfise rero dushaka kumenya Nice ola nari raba amakomatere notification mu telefone yanje soma urazi gusoma iyi w'iminite nimbe yitwa Amida Rukingama sinzi urumva Hamida soma yo komatere jeje kubwira sinda mu w'iminite avuze gute Nice reka kwiyuza erega nawe uri umukozi umufata nabi nkande siku ndogo tu umepata kazi unaanza kupanda watu juu ya kichwa acha kujishaua tulia upokee watu vizuri kwa heshima yani komantere zote ibi biganiro byacu azova babiruha ariko ikindi na Nice wewe ntandero ufise ibitama nk'ingoma mushenzi niwazanywe na ntare ntiwamureheje babona komantere z'abantu urumva rero ntare bagiye dukore ku kiganiro urumviriza rero mu Prince umviriza jewe singo ndamuvugira Prince arajya abantu bashavuga ati rero usanga urukundo rwa Prince Prince afise makuza kuko nta kuntu je sanga mu biro ujya musinaho na Paul sana asangaho nishengo Nice ngo mbisa nicare namubwiye tufise amafaranga mama INYISHU Media arakamama gwa kwa oya umviriza rero mama INYISHU Media cyana nabe kwanza je gusa ntagira nta mpemba sibyo ntare none umuntu asanze reference hano nicaye mutori mu biro ngo Nice haguruka mbisa nicare yo ni ndero ariko nico nyene nikibazo gute haza umukozi mushasha ubwa mbere ho twebwe nk'abakozi ntituramumenyera nduko ati ameze kuko ego reference zo commentaire nizo kandi mwange nuko ibiri nyuma y'urupango atavyo muzi ansanga ho nicaye kuko singo Nice ngo mbisa nicare ufise amafaranga ni hariya mini ko maskini je ufise amafaranga girara kuko ntungaburira wewe ntumpemba sibyo uwacu musumbya kajwe mwana wati nawe umviriza ntare umuntu wese ngakwise afise caroto umuntu yiga afise amafaranga afise iki nibiramuraba kuko ntangaburira je kandi amafaranga yewe je ntayo mbona kuko singi wiwe ntamuzangurira na kimangurira nta kuntu yasanga mu biro hano nishe ngo Nice ngo haguruka mbisa iyo ni nde we rero ushatse kuvuga yuko bosi kuba yakuzanye kukwicarika ngaha anye nawe nyene afise ahantu biza bihuriye n'ivyo vya Prince kuko nta kuntu uzamva Prince no musanye nce kweri narushe naje gukora ibwa nza numva raje Prince ahantu haruze kwica ngo Nice ngo mbisanye cyane iyo ni ndero naho yibara ama bosi wacu nawe yaciye abona commentaire rimwe acagirwa ko Nice atandukana kwereke oya reka ndabereke rero urabona commentaire imwe cyangwa izo commentaire 10 zirenga commentaire reka dufate ko wageze ku commentaire 100 commentaire 100 ama commentaire abiri yonyene yavuga ko Prince ni wafisa amakosa ni kuvuga ninde wafisa amakosa menshi gusumba ubundi ariko ivyo byo kuvuga ati ngo yakubishije hari ikintu bavuga iki kiganiro cyari guhera ni gihera have tumenera inda ku rukumu kugira ngo baze none nk'ubu wewe kugira bajya abantu baza baraca inbox kuri telefone yiwe bakavuga ngo akoze kuri YouTube en public ego ni en public ariko bamaze bamenye
Princia afise ikosa ansanga nushe ngo nahise ngo mbisa nicare none ikiganiro cyose barakibona uragira commentaire je ndibaza ni bake barabara commentaire magana kene commentaire ninde yoza gusanga aho wanice ngo mbisa ngo nije naho bari n'umanager arampemba hagati yabo babiri ninde abafise ntare indero nawe bavuga ngo oya biravana gusekeza ibaze nanje ntabwo nawe yari manager mwari kumwe ni ivyo bintu nuko yabigize Princia so jewe naje ko Yegi gari sindagikurikirana cyose Princia mwari kumwe wari hagati gusa je nabonye nto uwe wari hagati ujya ukunyene none ivyo jewe nice yambari ya kamera kweli iyo ngeso yangiriye turi muri kampani ngo nasi ngo mbisa nicare iplace yo kwicarira hari meyambye ati ngo mbisa nicare iyo ngeso mva ari nziza ntari nako nakaro kagakosa oya reka ndabereke Jesse niko ndamukunda na ni Princia kuvuga ndamukunda cyane gusumba nice ariko no munsi ngomba ngira iki ngo bafate decision yanje indero irakenewe indero irakenewe ku kazi mu bikogwa mu kintu cyose mu kiremwa muntu cyose ni kuvuga no munsi ndataza itegeko nice guhagarikwa ku kazi mu gihe azogira iki azobandanya n'iyingeso kutubaha umuntu kutubaha novuga baseka mfatire kwa Princia kutubaha Princia kuko murashaka kwiyumvira aho bimaze kugenda ubifatira ingingo zimeze nkuko izi ni ingingo agiye gufata kubera Princia aho ntuzoyifatire nice gusa ahubwo uzoyifatira abakozi bose ubwati yuko nta kuntu amusanzena n'abantu yicaye ntari mbisa nicaye catumubisa yicaye cyane azamanza tumenyesha tubarira ati jewe Princia nurundi gwego abantu baragwe urazi ngo tubimenye tubitaho ivyo bintu rero bwaca mubikira mu makamera nubona ko ari ibindi bintu none ngabo baca biyumvira ati bwa bundi rero Princia yamaze kumufata abahebi yake niwe manager wa wapi Princia narakwira kwa manager kugura mikrofoni sico yovuga cyose ngo niho ngo cangaza je ngo asanzanuje ngo nasimbisa janye nasoma Belgique ngarura saba siase zimene bo mudibaza wa nahuye neza nani nice nagomba vuge Princia urambabarira wavyumvise neza barigaruka abakozi banyinshi media jazina ari barigaruka kuri boss wawe nice wavyumvise ivyo navuze nime bisikiye baba gerageza rero koresha indero n'umusheri wawe nimba warose umusheri afise indero avuga ati bwa bundi sawa bwa bundi nice afise indero mugabo nimba warose wo mu diaspora wawe n'igitandero gumubayagurika azoca ndakwirukana agwa akazi ryari warambaje amakamera arenga 6 nimba ari 10 sininzi wazokubesha uko nyene niko bimeze mira canaga je okay sawa ni indero yake uko nuno musina uja kugura ivyiwawe udafise indero bizoca bigenda bifa je rero murafise nfise agatima gato nagingo nice ndakubaze kwanza ndakubaze urafise indero ntayo ufise ntare urabona umuntu nta muntu atabafise indero je ncambere me nta muntu turabantu nta muntu atokoshe namaze gukosiya kandi kumuhanura thank you ariko ngomba mbaze questionnaire sibyo idavuga ati ngomba mbaze ikibazo idavuga ati ngo nice ngo wewe udamubashe Princia nzocinda kwikona ku kazi none umuntu atanyubashe je sinovuga Princia gusa nyubiriza neza sinavuze Princia gusa utamubashe none reka mbaze basi Princia ni giki muri nyisho sindabona ngo baramwakiriye sindabona umva ngo mbona gusa lefu sinzi karo mukozi sinzi karo mumanager niwe buca duhemba mushaha sije ko urabona mbona sinzi karo mu nigeze kuvuga ni yababwiye ko ni yabivugiye mu kamera cyagiye uriko ramubwira ngo kono arabahemba agomba aduhembe twebwe